Abahinga mu vyerekeye ubutunzi hamwe n'imibereho myiza y'abanyagihugu baramaze igihe bahanura leta ya Malawi kwihutira gusanura amabarabara kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Ibinogo vyuzuye mu mabarabara hamwe n'amabarabara adasanuye nibibazo usanga mu bisagara vyose vyo mu gihugu ca Malawi. Turetse ko izo ngorane z'amabarabara zishobora no gutuma abayakoresha bagira impanuka, ziratuma kandi n'igihugu kidashobora gutera imbere. Umuhinga mu vyerekeye ubutunzi Berta Fili aremeza ko ubukene bw'amabara meza muri Malawi bwatumye ubutunzi bw'igihugu butisononora. Tubashije kubona imihanda myiza byatuma ubukungu bwiyongera bitagoranye, kuko imihanda myiza ituma ubukungu bwiyongera, amasoko akaba menshi ndetse hakaboneka abandi bashoramari. Amashirahamwe yakurikirana hafi ikoreshwa ry'imitahe ya leta yamayademye ko urutoki bimwe mu bintu bituma haba ruswa mu mitahe leta ikoresha. Ahanini iyo ruswa iba mu guha akazi ko kubaka no guha imitahe amashirahamwe yo kubaka adafise uburyo n'ubumenyi bwo gukora ivyo asabwa. Uri Kabwandira n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyo mu gihugu ca Zimbabwe kijejwe guhimiriza gukorera ku mugaragaro. Leta iha amakontaro abantu badafite n'imashini n'imwe yo gutunganya ibikorwa basabwa cyangwa abantu badafite sosiyete zo kubaka. Tumaze kubona kandi n'imishinga yo kubaka imihanda itaragenze neza kubera ubwumvikane buke hagati y'abakozi ba leta n'amasosiyete yasabwe kuyishyira mu bikorwa. Biboneka mu migambi yo kubaka usanga yaragenze nabi. Mu ntumbero yo gutorera inyishu amakenga kubijanye niyo migambi yose iterambere, umushikiranganje yajejwe ibikorwa vya leta ugutwara abantu n'ibintu Jacob Hara yararemesheje abanyamalawi ko hagiye kuba utwigoro mu maguru masha two gukosora utwo tunenge. Urwego rw'igihugu rukurikirana hafi ico kibazo rwarongereje utwigoro two gukurikirana hafi imigambi y'iterambere iriko irarangurwa muri iki gihe. Hari ibintu bituma ibikorwa remezo bitagira ireme. Kimwe muri ibyo ni ruswa. Hari imishinga imwe n'imwe yananiwe kugerwaho. Imishinga myinshi ipfa itaranatangira. Uburyo imishinga yigwa ubwabyo ni ikibazo. Urwego rugenduza imigambi ya leta rwaratanguye guhagarika imigambi yo kubaka yatowemwo amahinyu. Abagendesha imodoka bavuga ko hakenewe gufatwa ingingo zihutirwa zo gusanura amabarabara hamwe no gushira mu ngiro imigambi ya leta. Igihugu ca Malawi carishinze umugambi wo gushika ku rundi rwego mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu uzoba warangiye mu mwaka w'2063. Kimwe mu bintu bikomeye muri uyu mugambi no gusanura amabarabara yose ava mu gisagara agashika mu gihugu hagati. Tom Kanje n'umukuru umurwi ujejwe guhanahana amakuru akaba kandi ajejwe imigambi y'igihugu. Dufite icyizere ko mu myaka mike iri imbere tuzabona akarusho, cyane cyane mu bijyanye no gusana imihanda, umugambi ushobora kumara amezi make nk'umwaka. Ibi tubivuga kuko tumaze kubona ko leta n'abikorera ku giti cyabo biyemeje gushyira ingufu mu migambi y'iterambere. Raporo yashikirijwe n'ibiro vy'ibanki y'isi yose bijejwe igisata cyo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'isanurwa ry'amabarabara n'ibitaro yerekana ko igihugu ca Malawi gikeneye amafaranga akoreshwa muri Malawi bita amakwaca angana na trillion imwe n'igice, no kuvuga amadolari y'abanyamerika miliyoni 8.6 azokoreshwa mu kubaka amabarabara imbere y'impera z'umwaka wa 2025, ivyo kugira ngo ico gihugu gishobore gutera imbere.